ikintu uheba naho byari bigoye ukagiheba ufise intumbero yo kugira ngo wubahishe Imana, uheshe Imana icubahiro, cyangwa mwongere munywane n'Imana. Negera ndakubwire ngo ntiwicuzwa, ntuzicuza ko wihanye ko wahevye gusambana. Bihebe ntuzovyicuza, ujye biturire naho wobiheba ntuzovyicuza. Igituma utazovyicuza uzogira amahoro, wongere unywane n'Imana, ugire imigenderanire n'Imana. Ibyo byaha byose biri muri wewe wobiheba, nukuri wongera kugirana imigenderanire myiza n'Imana, mukabana amahoro. Kandi iyo mubanye amahoro n'Imana ugira amahoro mu mutima, ibyo ukora ukabikora mu mahoro, ibyo ufise bikakubumba. Nta kintu kiryoshye ubumwe n'ibyo ufise utari kurahahamuka uze byaburangwiye. Umuntu yabayeho yubasha Imana, yirinze icyaha, yirinze kugirira nabi abandi, akabumbwa n'ibyo afise, naho yogenda abandi Imana irabatunga, kuko yarasezeranye ko urubyaro rw'abagororotsi rutazosegerereza. Rero wihanye byo mu mutima ntuzicuza, kandi bikuzanira agakiza. Ariko kwicuza mu buryo bw'umubiri ukaguma wicuza mugabo ntubivemo ntubireke, ucupfa nka Yuda ukaja kwiyahura. Amaherezo Yuda yaragiye kwiyahura, wiyahuye nawe agenda ikuzimu turuduruwa, kubera burya abayisha umuntu yitwa wenyene. Niba ufise ukwicuza mu mutima bisaba gutera intambuko ugasaba imbabazi. Burya mwana w'icangazi nawe nyene yaricujije kubona yaracumuye kuri se, hanyuma aca aratera intambuko asubira kwa se, aza kumusaba imbabazi. Burya gukosha sivyo bibi, ikibi no gukomanaza umutima ukabigumamo. Burya wanakosheje naho wotera intambuko ku murongozi wawe ukamubwira uti byarangoye, ariko jewe nitahuye, nafashe ingingo yuko ntazobisubira, nafashe ingingo, byarangoye, natahuye ko nakoze amakosa, kandi by'ukuri sinzobisubira. Jewe ibyo aribyo byose bitakugaterekana mureke ndabe ko atazobisubira. Urazi igituma byonagufasha kubera uguma wibaza ati hako namubwiye ijisho riri kuri jewe, nukora akantu na gato yoca afata. Ujya mwana w'icangazi yaritanga aravuga ati papa naramenje kwa papa, afata ingingo ntiyaherayo ngo umutima ukomana arahereyo, aje aravuga ngo ndahindukiye, bicaho bishaka ndasubiye kwa papa ndamubwire ko nakoze amakosa, ndamubwire iby'ukuri byo mu mutima, bicaho bishaka. Burya Imana n'umuvyeyi, burya n'abarongozi bari imbere yacu baba ari abavyeyi. Umuntu asubiye inyuma akavuga ibyamugoye, imbabazi zirahari, imbabazi z'Imana zirahari, kandi n'abantu uyu munsi baratanga imbabazi. Rero ntidukomantara imitima, twicuze duheriyo. Hariho n'abaticuza, ariko twicuze hama dufata ingingo yo kwihana, tureke ibyaha, Imana izotugirira neza. Hanyuma tumaze kwihana duce dukora ibikorwa rero vyiza, ibikorwa bigaragaza by'ukuri ko twihanye, ni ukuvuga ngo ibikorwa bihesha Imana icubahiro.